ntango. woba umaze nko guhagarikira nk'inkino zishika kuri zingahe? Yo ni nyinshi cyane. Yego kubera guhera muri D3 zose narazihagarikiye, D4 urabona n'ubu turacabandanya tuzihagarikira. None kubera iki wahisemo arbitrage? Kuko tumenyereye abigeme ivyo bintu badakunze kubigaragaramwo, nka wewe kubera iki wabihisemwo? Icambere kuba narabihisemwo nuko nabikunze. Nabigiyemwo ndabikunze, ndabijamwo atamuntu nambwiye ngo jayo. Muri disemo kuvuga ati nundi ko nkino umupira, sinavuze umupira ngo narawuhagarika kwa mutera. Ni nkuko muri arbitrage nashobora kuvuga to umwaka ndahagarika kimwe hama nkakora ikindi. Rero kubera bivanye nuko nisanze muri arbitrage nsanga abandi bakobwa nkanje cyane numva ndabyishimiye, kuko urazi ko si benshi bakunda ibintu nk'ivyo. Naciye murumva muri je ndabona ko nzobandanya arbitrage. Okay. None aho bari ishuri wavyigiyemwo, hari formation yahabaye canke wapfuye kubyinjira muko nyene? woba umaze nko guhagarikira nk'inkino zishika kuri zingahe? Yo ni nyinshi cyane. Yego kubera guhera muri D3 zose narazihagarikiye, D4 urabona n'ubu turacabandanya tuzihagarikira. None kubera iki wahisemo arbitrage? Kuko tumenyereye abigeme ivyo bintu badakunze kubigaragaramwo, nka wewe kubera iki wabihisemwo? Icambere kuba narabihisemwo nuko nabikunze. Nabigiyemwo ndabikunze, ndabijamwo atamuntu nambwiye ngo jayo. Muri jewe ko nasanzwe ndumukinyi w'umupira, narakina umupira wa football. Rero ndabona ko ntabwo nzobandanya nkina umupira gushika aho nzoba nshaka, ariko muri kaduza yanje ndabona ko nshaka kuzogera kure bivanye na sport nzoba ndiko ndakora. Ego uvuze yuko watanguye ukina umupira w'amaguru, muba mwibuka nk'igihe mwabitanguriyemwo? Yo yari kera gose nko mu 2005. Wavuze yuko bitakonze yuko bandanya n'umupira w'amaguru, none hoba habaye iki? Nizihe ntambamyi zahabaye? Oya nta mpambamyi nimwe, gusa nuko muri jewe numvise ko noshobora kuja muri arbitrage kuko nsanzwe nkunda n'ubundi sport. Urumva nahisemo kuvuga ati nubundi ko nkino umupira, sinavuze umupira ngo narawuhagarika kwa mutera. Ni nkuko muri arbitrage nashobora kuvuga to umwaka ndahagarika kimwe hama nkakora ikindi. Rero kubera bivanye nuko nisanze muri arbitrage nsanga abandi bakobwa nkanje cyane numva ndabyishimiye, kuko urazi ko si benshi bakunda ibintu nk'ivyo. Naciye murumva muri je ndabona ko nzobandanya arbitrage. Okay. None aho bari ishuri wavyigiyemwo, hari formation yahabaye canke wapfuye kubyinjira muko nyene? Wofa kuvyinjira muko nyene utakoze formation? Oya narakoze formation, ndakora n'ikibazo twabikoreye kuri CTN. Ni naho nigiye, ni naho nakoreye ikibazo, ndagira ayo mahigwe yo gupasa kijya kibazo ndagitora hama ndabandanya. Ugitangura guhagarikira urukino rwa mbere wiyumvise gute? Ubwa mbere urumva mu mutima ubwoba, kubera n'ibintu utamenyereye. Urumva ubwoba, urumva kugira ufate decision yiwawe bikakugora, urumva. Ariko uko ukomeza ukora ama match, uhura n'abakinyi batandukanye, uhura n'ama equipe atandukanye, uragirane urumva ko mu mutima ukomeye, hamuka ugafata decision yiwawe comme arbitre nyene uri hagati atawurenganije. Okay. Niyihe nyungu ubonamwo muri arbitrage? Inyungu irahari, gusa urazi ntango kigoye. Turacari mu ntango, urumva uko bizogenda bikurikirana mugabo inyungu irahari. Gusa urazi ko intango misose yamigizene
igoye ariko inyungu irahari urumva urakora uzi ko uzokunguka imbere. Ego uyu mwuga ni umwuga udasanzwe kandi utamenyerewemwo abigeme. Nka wewe uri umwigeme uriko urahagarikira urukino, ubwo wewe nta soni bigutera bivanye mu kibano abo mubana bashobore kuba bo kwiyumvira ibindi bintu? Jewe kuri jewe nta soni kubera nari nsanzwe nyene mvuga ati ibintu bya siporo ndabimenyereye. Urumva kuvuga niyumvire ko mu babanyi canke iki na kimwe bintwaye vraiment. Urumva kujya nyene nsanzwe nkora siporo nabandanije nyene muri siporo kujya nyene, gusa nuko nahinduye nkava muri football hama nkaja muri arbitrage. Abavyeyi bawe bavyifatamo gute iyo bakubonye? Ubwo ntabwo bakubwiye ati ube wobireka canke baraguteye intege? Oya ntiyo mbwira ngo ndabireke kuko kuva iyo 2005 ntangura gukina umupira nabitangwe nkiri mutonya cyane. Gushika n'ubu ngubona nganuko urumva ntiyoza mbwire ngo bireke. Kandi muri je mbona kumenga ni nk'umwuga kuri je nagifashe nk'umwuga. Yego. Ego turumvise yuko watanguye kuva muri 2005 uri umukinnyi w'umupira urahindura uja muri arbitrage. None wewe muri kazoza wifuza gushika hehe? Kazoza muri kazoza ndifuza kuzoshika ku ndoto zanje. Urumva apana basi ngo ngume muri D4. Oya nanje ndifuza kuzoba mu international. Yego. Byo babishika ugakurikira inkino mpuzamakungu ziba ziriko zirakinwa? Ego mbwasi kenshi kubera uburyo bwa televiziyo. Yego. None nuwuhe mu arbitre canke umuhagarikizi w'umwigeme umaze kubona mpuzamakungu canke yoba ari n'umukenyezi aguha cyo twokwita inspiration? Kuvyerekeye aba bo hanze canke aha mu gihugu iwacu? Haba mu gihugu, muri Afrika no ku rwego mpuzamakungu. Presque ni nk'abarbitre bose kuko mu arbitre akoze ikintu ciza nawe ubwawe usanzwe gukora uwo mwuga wo guhagarikira uravuga ati urumva uramushigikira ukavuga ati aha hantu hahagaze neza canke wahitwaye neza. Mu ncamake abarbitre bose babikora neza. Ndumva naje banyongeye inguvu kuko umwuga baba bariko barakora baba bahagaze mu kuri cyangwa bariko bakoresha ukuri muri wa mwuga bariko barakoramo. Ku bakenyezi canke abigeme bifuza kuja muri uwo mwuga ariko bagahura n'ingorane z'ukuntu bofatwa mu kibano, bagatinya yuko byo babera nk'intambamye, nka wewe usanzwe waramaze gutangura uwo mwuga, ni igiki ushobora kubabwira? Icambere nashaka kubabwira, iyo wamaze gutegura gukora ikintu kwanza ubu ndibaza nta hantu na hamwe hari umuntu yoba ashaka gukora sport canka ashaka gufatira ikintu kanaka cerekeye no kwinonora ngo yumva isoni. Ubu vyaraheze kuri bose, namwe twahora tuvuga ngo tuva ruguru canke he hose ibintu vya sport biriyo vyarashitse. Kubw'ivyo rero nta Jesse mbona kumenga hari umuntu yava ivuga ngo ndafise isoni yo gukora sport canke yo kuja kwinca kanaka, ahubwo gusa ubura umuntu akwinjiza muri kijya kintu. Ariko wamaze kuvuga ati je ngoma ntera intambwe shike kwa kijya kintu, imisi yose utanguza Imana imbere hama nawe ugakora. Uko ukora urumva ugenda ubona ivyamwa uri kurakora. Turabona yuko waje wambaye nkuje guhagarikira urukino, ibikoresho byose urabifise, ariko hariho utuntu tudukoresho kumbure iyo muri ko murahagarikira inkino twebwe abantu basanzwe tudashobora kutumenya. Tukunze kubona mufise udukarata twa jaune, umuhondo n'akandi gatukura kahuje. By'ukuri ndabona yuko waje utuzanye. Utubwiye mu ncamake iyo itandukaniro riri hagati y'aya makarata abiri niri? Itandukaniro
iyi bayiguhaye nyave urumva avertissement mu kirimi cy'igifaransa iyi aba ari avertissement kugabisha hama usubiye kandi akaguhereza urumva zibaye zibiri aca guhereza itukura uca usohoka urukino ntabwo bandanya nubu ufise amahirwe yo kubandanya gukina urukino yego. Okay, iyo filimbi nayo ifilimbi nyene urayivuza ubwo mutanguza urukino ukayivuza habaye ifote habaye ikosa mu kibuga habaye mu kinyagiriki ikosa uwundi cyangwa ukayibuza mu gihe uri kurahagarika umupira ugiye nko kuraba nk'umukinyi yagize ikibazo mu kibuga yego. Mbega mu rukino aba ari wewe uba hari uri umuhagarikizi canke urafise abandi bantu bagufasha? Ntabyo bashobora wenyene ubu uri umuhagarikizi umuri hagati hakaba hariho no bita abasista babiri ba muri kumwe abo twakwita abafasha yego muba muri kumwe kuko nk'ama orge ntoyabona uri wenyene ntabwo uba uri umwe muri batatu muri bane kwanza muri bane kuko haba hariho na quatrième dukunze kubona urukino rufata iminota 90 rugizwe n'ibice bibiri igice cya mbere bita mita iminota 45 mbega urashobora kwiruka iyo minota yose wumva umeze neza ataburuhe wiyumva gute nka cyane cyane mwebwe muri abigeme? Ikintu cyose uragitegura mu gihe wakoze imyimenyerezo neza ugategura urukino ukava muhira ata stress y'ikindi kintu ufise uzi ko wateguye urukino urarukora neza kandi urarukora atakuvugura afise uburuhe kuko ba warateguye yego. Nimba atari banga mwotwibwira imyaka yanyu muba mufise? Ni myinshi cyane yego nakabanga. Turabashimiye cyane ku mwanya mwaduhaye yego nawe murakoze. Abo bakurikiye kino kiganiro tugeze ku musozo mwobibutsa amazina yanyu? Amazina yanje nitwa Niragira Emeline yego. Akajambo kamwe mwobwira abakunzi ba Icubahiro TV babanye natwe kuva mu ntango ya kino kiganiro? Abakunzi ba Icubahiro TV twabanye kuva tukitangwa kino kiganiro dusoze ndabasezera mugira umuhinga mu mwiza hama murakoze. Turabashimiye namwe mwese bakunzi ba Icubahiro TV nkuko murangije kubikurikira twari kumwe n'umwigeme akiri muto cyane umwigeme ari umuhagarikizi yatanguye muri kariyeri yo gukina umupira biza kurangira yinjiye muri arbitrage ico twakwita umuhagarikizi nubwo akiri muto mwumvise yuko afise kazoza keza cyane imbere hiwe ari heza cyane nuko rero tubatera intege kugira ngo impano zanyu namwe mushobore kuzicira ku mugaragaro hanyuma muzoziteze imbere. Je rero mwari kumwe kuri kamera mwari kumwe na Moyize Ndayiragije kanshimire mugenzi wanje Patient yabanye natwe mu kudufata amasanamu mubandanye mugira subscribe kuri YouTube, Instagram, Twitter na Facebook naho butaha.